Ange. Oui. Sao? Sao cái sao? Agora mesmo eu vou na porrada. Muito mesmo. Que tem que utilizar o infuso e a chave. Uko nyine uhoze abari kuzohora niyo mukuru wawe. Uri kunyumva? Kaba kamizwe n'ingoma. Kandi nawe ngo usa n'umwaka meze kandi ushaka wambwira umenye ko ata undi muntu ari hafi yawe ubwira. Nyene meze neza ariko Chérie Abel. Chérie Kayo. Umutima. Okay. Ndabona kumeze neza. Nene ndashima Imana. Okay. Tanaga tayo t-shirt. Oya? Nagomba nkubitire ngaho muri quartier. Yawa ntabwo ndi butinde kuburyo nakwicara. Kuko wenda kubaze. Ejo nashise ndushe. Mubwira uko wazariya mu rugo hari uko byari byifashe. Mama yarameze gute n'abandi? Abo, byiza cyane. Aho nigiye ko byagenze neza. Sheri nta kibazo mfise. Bari ikibazo cyabaye. Sheri nta kibazo na kimwe. Nduko wawe waneze ko ikintu bishikize gishaje. Oya. Nta kibazo. Sheri. Nta kibazo Sheri. Twasubira rero. Ubwo reke tunone. Oya. Kuba kandi kwihota. Nta kibazo ngaragaza undi munsi sivyo. Kandi sigenda tegura nyene bazo kutaha karafuni. Ndazakubwira kuri telefone. Então, comprei KARYOSHE. Mbwira umugabo wawe reka nabishaka. Kumengura afite ikibazo. Ubwo rero nandi shaka kundoba nko waruze musaza wanje. Ubona ko abarozi mugira karimi karyoshe ndabazi sha. Kukuruga. Ngiye ko ndikunda kumva nabi. Jewe umurozi. Icyo tumva ni giki? Kukuroga. Gira umusaza wanje ari nta bindi nshaka kuvugana nawe. Niko ndabumva neza ni kubirinje. Umva sitenda kubwira. Ndamaze kurambirwa bingeza. Maze kurambirwa gasuzuguro kanyu mu muryango wawe. Nimwigira n'umuryango wawe mushaka kumanyura ku mutwe. Munakanga mugira iki? Ndamaze kubiruha ndabirambiwe. Kandi shobora gukomeza ndabyihanganira. Umutima wanje warusha. Taravugana byinshi. Marure 1, 2, 3. Hanze. Birita, mutuvugana byinshi, mutuburana, sishaka dushwana. Hanze. Ariko mugore wanyitiranije cyane. Wowe ndakubona rero. Simvuga inshuro nyinshi sohoka. Ushaka ndaguterura. Urugo rushakoshi rwawe uheke. Umvira mu nzu. Uri kusohora hehe? Akari mugenda. Sibye. Dupinge kutagenda. Uri siko atakuja. Hey. Kirezi nabishatse. Ariko Chris, uzi ko umugore asigaye ameze nk'inyamaswa y'inkazi. Reba nk'ubu yarankubise. Mushiki wanje mbabarira. Ibintu ndyamenda bibona.
reka ivyo tuvyirekere. Nari nje kukubwira ko yanzu yo mwera ngiye kwikotesha. Nje tubane ngaha. Kubera abagizi ba nabi bahava bangirira nabi. Esther, wowe n'umugore wanje kwera muzoshoborana ko mbona mutumvikana. Raba nawe uzi neza ko yamaze gukoroga vyanyavyo. Wewe ko twabanye kandi navuze nanje tubanye. Ego, iyo urimye urimbura. Noneho nturi umwana urasobanukira ibyo ashaka kuvuga. Uri gushaka kuvuga iki ariko? Ndi gushaka kuvuga iki? Nturi umuntu ukuze. Ariko ntabwo ndagutahura. Ndi ansante. Fise imbanyi. Ndabifuje mu kino ntimba. Niko sheri. Kandi nyumviriza neza. Ngiye kukubwira ibi bikurikira. Ugiye gukurikiza amategeko y'ikintu cyose ndi bukubwire. Kandi nutabikora nawe nzogushikana mu butungane. Abisha hamwe murabo guhana. Utegerezwa kundihira inzu. 2. Utegerezwa kunyambika nukungaburira. 3. Hoho nze nihende ndari inzara. Uriko uranyumva? Nze nihende ndari inzara. Ariko Anje, Manyanga ngorora zino kumunsi kandi zigorore neza. Yego umwamikazi we ndazigura nkande nkamabuja nkadakabuja hakusuzugura ujye kugifata ibintu byose ibyenda byose ibipoka. Manyanga uri kurasuzugura uramuzi cyangwa wasaza? Usukurisere muko Ndiseriye nyene uri mabuja ko nta mabuja wani sibyo. Niba ukeneye ko mbigukorera ibyo byose ubwire umusaza wawe ngo ngiye ngo uramukozi mwongera amafaranga ajya mesera antere pass maze ujye unyibuze uzenguruke n'amabuno imbere bitari ibyo. Manyanga unyumva neza. Mutava muno rugo nje ndarufanga. Manyanga ndi mesa niyiki. Kumbe kano gasuzuguro kose umukuza asuzugura ni wowe biri nyuma. None rosinyisho. Sis. Ikintu nshaka kubwira. Ntakibazo. Kira wimuki. Uretse gusa ahantu hasigaye hambera kumva ku ishuri uruzuba kubera ari umwe kwa nyuma hahambera kure kandi ushaka kugira abandi banyeshuri tubana baba ku ishuri. Aha kubera kure harakuruhisha. Ubonye abandi banyeshuri mwigana ukumva wagenda mukabana. Umva ufuma wemera gukosoma amadepansi y'ibyo ufungura, y'inzu, tuvuta, ibyo ukenera byose. Hakuguma ngaha kure y'ishuri. Numva umenga sinoguhakanyije kubera nukiri umwana urakutse. Kanyene biri uko ubishaka. Sinumva sinagusubiza inyuma. Ariko nshaka kubwira. Ari mu mutonya wanje. Ko
uko biri kose mfise byinshi ndakuhanura canke ndagusonza nokubwira ko biciye gufashije mfise byinshi ndakurusha mfise byinshi nakuhanura nkagutekera n'impanuro aho mama atari hafi yacu ndahari kubwawe rero numva no kubwira uno turi kumwe hafi tugiye mu bandi bakobwa uzora n'abakobwa bafise imico itandukanye usanga uhuye n'abakobwa bakunda kunywa ibiyoga ariko uzosanga ari abakobwa basambana wumvise rero ibintu byawe jico nico dupfa misi yose jeje ubona ndi umwana yogendera mu bintu nk'ivyo ibiki n'ibiki rega je ndakuzi usiko wahereye uvuga ndakuzi harageze ko mbona ikibi n'iciza ubu rero nibaza ko ataco bitwaye imyaka ndayifise yo kwimenya yo kuzomenya ingene nzoba basi nyumvira ubusa basi ufume urekana neze kuvuga sivyo nyumvira ubusa amabirengane ariko mvuge kuko ndazi nimba ndiko ndavuga utakora bitahura hari umunsi wo kwicara ukavyibuka ukavuga ati nefise sister wanje nkunda yaranyicaye kakambwira ego abakozi n'abakozi bano baragwa mu ngorane agakuku ni kabi ko ndabwira n'uzi twagwa n'amarigara yariyo yose usanga nyene urabishinze utwayinda amashuri yawe arahagaze ni ibinyene nta bindi nk'umuntu agupfuma negira basi nakubwiye kubera iki none je ndakuzi ndiyizi uzovyende nutatwara n'inda nuko usanga wanduye umugera ibindi bigwara bica mu bimba vyirondoka bigwara n'ishobora kwirinda kubw'ivyo rero numva sinovuga vyinshi hama ibisigaye uzobimenya ciao urakoze bro urazi ko nakeka ko nzo mu rugo atari ko nabisanze uzi neza ko ngiye gusarira mu rugo rwawe kwera Esther shaka kumira ko no utahoza n'umugore wanje basi iyo aba n'umugore wawe gusa none ubafatikanije n'uwo mukozi wawe Manyanga habaye cyenda uva ko iri hano hananiye pe hananiye mba ndarenganye akandeba andaba nabi none ndarusha vuba Manyanga uri yanzi canye ubundi muntu ntazi akora nga uriya nyene Manyanga nta kintu kumwe ndamubwira gukora ngo akore Manyanga mbora nigiriye nukundaba nabi gusa nkaho menga hari ikintu namukoreye kibi none bagafatakanya na mabuja wiwe kunsuzugura nukuri bro ndarushe cyane nukuri ndarushe sigenda ngo ndarira kora ibintu mbonera hano mu rugo kwawe Manyanga ko kumpamagara inshuro zingahe ntakwitaba bose kumugaze yego bose ninjye muhamagaraga ariko nakwazi kinyo agigira amatwi wawe hasi bose ibintu biba biri hara mu nzu rwose biri gusa uba wumva ndakumva gute okay nshaka kugira ikintu kimwe Manyanga karame bose muri noruba ndafite yo bose okay Manyanga kugeza none ubu noneho bigeze naho byananiye okay kandi ukurugutura amatwi unyumvirize sivyo ukaramukumbesha ikintu na kimwe umenye neza ko bitari gukora mu mwanya niki kintu uri gufana mushi wanje babuja niki kuko batsi mabuja ndabira nk'ibintu bari karagukora aho undi gukora ibijyako mwaje muri ikintu uza guteranya ariko mushiki wawe afite kibazo Manyanga uri kunyumva neza shinga muri no Rwanda tegeka none ha Manyanga yawongeza ahantu uri kunyumva neza bose kuko wagiye yumva nubona dai ibintu bari karagukora imbere yawe ako mushiki ntarushe ubu uraje imbere ya bosi wigire inzoka wigire jendi bosi wawe nta n'undi muntu n'uno rugo ubwirizwa kumvira nkanje uri kuranyumva nta wundi muntu utangiye runo rugo ngaho
yaba nyokobuja abibwiza kugendera ku mategeko yiwanje jewe uri kwanyuma ndabyumva rwose kandi ndanabyubahiriza bivuze ngo rero ikintu byo kwirizana iki ninongera kumva kandi mushiki wanje yongeye kuza kumbwira ko hari ikintu wamukoze ugara umuntu kwanza ubundi nayo makosa ndakubwira ati ugara umuntu uri kwanyuma nkongera kumva aza kumbwira ko ariko se wongeye kumukorera kandi bize bishikire amatwi wanje nayo ugura amaso akajya kakutsa uri kwanyuma ntabwo sinzi urandenganya rwose uri kwanyuma wawe ni inshuti yanjye nta n'ikintu na kimwe ubu rero urageze imbere ya bosi wawe utangure kwiyarobeka kumenya ngo umeze gute n'imbere ya bosi wawe ubonye inkozi iki ameze amanyanga ibyo wimenyereye Manyanga je ndiki imbere yawe bosi kirazira ko mvuga ukavugiriza rero ndavuze ati sohoka nga sura kubona amaso yanjye kutagenda genda ariko mushiki wanje ukomeze wihangane umukozi nyine ntarigye mbamo n'umenya no kwemegera we Manyanga Jesa kagabo tuziranye ababoyi ba kino gihe ni muja mwihangika ariko nje hari ikintu kinyobera abantu mu bagufi n'ubwenge bukaba bugufi Manyanga ni uri kugenana n'umukobwa mwiza nk'uwo koko haki Imana yarahemutse kwiye ubu wafashe uti impuzu za bosi urazambara agacosha umukobwa ngo nakanga kamaya magambo kaba kayaturukije sheri njya kagabo nagakubita sheri njya kagabo nakadimbura oya sheri uburetse ubu narambika gakizasa kagabo njye tukabonana njye uranze wa kagabo ndakuzi sheri njya kagabo kangakubita oya kwanza ngumita kagabo ndakuzi nyene mureke tugende hako wamureke wamukubita umusazi umva nkubwira wa kagabo mu bintu ukinisha nk'ubonye kubinisha ikisi ariko ababoyi ba kino gihe ntimuja mwihangika kabisa bimeze gute ko amahera y'inzu mwaramundi itariki 30 ariko tugeze mu tariki 31 mukaba mutarama amafaranga y'inzu bimeze gute kugejeje ariko byakunze akazi batwara kibecho kuduhemba cyo ngomba ko ducererwa ariko namisi nishisigaje bani w'inzora cyashitse baba bari gute ko inzu y'umuryango nayo basigira ngo umuryango ubashe kuronka cyo gufungura cyangwa ubashe kuronka kiriya kugira ngo
ibintu bimere neza. None muko mumbwira ndababarire gute? Muswihanganisha. Kubera n'imisi mikihagaze. Ubu muri misi yose murarya inyama, murarya imikeke, mugaje umugore we wanje no kugirengarenga. No kuvuga ndabahaye itariki imwe mutarashira kamera ku telefone muzoca mumvira mu nzu. Kuko iyi nzu ndimo yamera menshi. Hanyuma nibaza yuko amafaranga nzoyabona ku telefone kandi muzwe muraraba iyi nzu nayubatse kamera menshi, ibintu mupfa gushiraho amarangi ameze biriya bintu by'ibitanguriro. Muze murarondera umukuzo muza muharaba bino bitanguriro. Nta bakozi mufise mushobora gufata umukuzo bakaza barakubura bagira ngo bimere neza, inzu yazisa neza. Nayo yabonye amafaranga yanjye ku telefone duca musohoka muce muvira mu nzu. Kandi musiga Karibu rero sheri wanjye. Uri ndishimye. Akuba ahantu heza hatise. Sinacyo habaye. Burya duhura mu muhanda gutya nkubeshya bike. Oya, naha nyene nuko buriya niho mu rugo. Ndakumbuye cyane. Ntavuze byinshi. Urakoze kuza kundamutsa. Ndakumbuye cyane rwose. Ndumva mfite ubwoba mu rugo rw'undi mugabo. Ndumva ubwoba bwanyishe. Ko wabwiki umugabo wanje rega ntameze nabi. Mu rugo rwe? Oya, nubwo yoza ngaha namubwira yuko uri umuryango. Ako shana ukabishyira abagabo barabeshwa. Reba inzobe yawe ufite urebe nanjye. Abagabo turabeshwa. Iki ntabwo wabyemera uri. Umugabo wanje bize neza yabyemera. Umva cyakoza. Gusa ndaryohewe kukubona. Uyu munsi nimboneka rimwe n'ukuri. Urafise amasoni. Canke ntiwari bwagira isuku. Oya nta na kimwe karibu wicare. Ndagoye muga ntaje. Ndabona ko yari nyinshi. Reka kugira kiri umugabo wanje ama. Kumbe warumumuye nawe. Nabiheruka kera she. Imana ishimwe. None uraryohewe. Ndaryohewe cyane. Nawe warumumuye. Ndakumbuye gusa nyene. Nimboneka rimwe. Ubwo sheri ndagoye. Uzuko ndi ku kazi uba ndakurazirana bikanga ko nkora akazi. Burya nyene vyase numva inkumbu ndavuga ati nasembiye muhira ndawe. Sije mbonye ndashitse ndakubona. Kubera kugira umugore mwiza. Sheri nukuri Imana ishimwe. Nyene vyase ko nkura ntaje gukuraba. Mu buje kuraba umugore. Naha nagukumbuye cyumva nyene no bita byose biraze kwiyarigisha. Iguri cyiza. Urakoze kuza no kuri nenda ukumbuye. Imana yarakoze kuduhuza. Imana ishimwe cyane. Kandi ngo turaberanye. Cha. Gusa rero, bazava banakuntwara kubera bane uracari muto. Bazava bakuntwara abasore wana je ndikuriye. Sheya. Byo ukunda n'ibitsi ko wanje. Urakunda nyene ushaka kumukira. Nganye tuzigumane cyane. Ikarenje mu cumba je kukura ino shati. Nagira twoganira wari ukumbuye ko twicara muri salon tukaganira. Turaganira mugombaze kuri ino shati urabona iki cyafura shati ye. Ikabaze tuje kuganira mu cumba basi.
nukuri Imana ishimwe nukuri none kudashaka ko ngenda neza Nega nyine nari ndagukumbuye she cyane niyo muragira isuku no ku meza n'uja mu gitondo nyene nuko nyene cyane ngo membo ravise byo ubwoba bamugo karibu ngende mu cyumba gifite no shati kama